abapolisi baramaze abataxivero kumutakura basha babashizeho amasoro amwe atabaho barabamaze bose. Iyo nkuru iriko iravugwa cane nga mu Burundi hari abapolisi bariko bararasa abataxivero. Inkuru iriko iragaruka ko cane, hari amakuru yatangajwe n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo umutekano, ariko hari n'ayandi makuru yagiye aravurwa kuri ivyo bintu. Nibara ryaguye abataxivero babiri bakaba barashwe, ndetse n'ubundi bugizi bwa nabi. Iradukurikire amwe mu makuru ariko aravugwa cane kuri ivyo bintu. Abapolisi baramaze abataxivero kumutakura basha babashizeho amasoro amwe atabaho barabamaze bose. Uwo mutaxivero ubona afise telefone, kwanza nivyo namubwiye icara hasi regowe bakurashe, afise ikinga ariko arasuguma kwiraba mu maguru kuyo mifupo tilivunyika, kumbe rusasi runkari moto alikuwa anatembea bila hajui hataki moto. Mimi nimwambia dawa kwa maguru ngene umezi, akataka kwenda kumkataza kapitana ikaa chini. Hapo pana ikaa chini alikuwa anashika telefone ngo apigie simu wakwao bakuye. Kinga yake ni kapitana mukamati nigenda ya foto na kumutakura kujambe n'ubunyene duko turavugana ubunyene. Umva umupolisi afashe umutaxivero ariko akwega ikinga ari janaja kuri ya station yaje kujambere, akwega abataxivero bo bacaza kumufasha mugenzi wabo, baje kumufasha mugenzi wabo acararasa arashe mugoni abo yafashe bikinga sibo insoro zafashe abona bariko bararengana bari ku makinga yabo ziba kubita mu maguru. Hivi tuko tunaongea ndio kwenye niko mtakura barabara kwanza sasa hivi. Hapo mtakura barabara kwanza kwa hiyo station ya Yusufu. Abantu babiri bakomeretse barashwe n'umupolisi mu gitondo cyo kuri wa kabiri muri quartier Mutakura iri muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bari hafi yahabereye iryo bara bavuga ko uyu mupolisi yagirije umwe mu basanzwe bunguruza abantu ku makinga ko yoba yegereje ikinga ryiwe ahasanzwe hari icapa kibuza abamakinga kurengana. Ni nkuru twateguriwe na Francine Mahoro. Nk'igihe cy'isaha 3 z'agatondo kuri wa kabiri no haduka akajagari kwibarabara RN9 bita kujya Muzinda hafi yaho bita kwa komine muri quartier Mutakura. Ico gihe nkuko amakuru atangwa n'abanyagihugu bari ngaho abimenyesha, umupolisi asanzwe akorera ku kirindiro kiri ku gituro ca Esase bita kwa ba Yusufu ni ukiraro kigabura zone Ngagara na quartier Mutakura yahagaritse ubusanzwe yunguruza abantu n'ikinga amagiriza kuba yegereje ikinga ryiwe ahasanzwe hari icapa kibuza abamakinga kurengana nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Umugatsindere yafashwe n'umupolisi yahaganye n'umuntu bariko ararondera abakiriya nyene akazunguruka muri uyo mwanya nyene yaciye amufata afatana n'uwundi nyene ari babiri abo akagomba kunyanya kumwe amwaka ikinga. Abandi bose rero katsivero bakabaraza nk'abantu benshi cane n'imodoka ntibarengana. Muri uyo mwanya rero bariko baramuhoga umupolisi ariko amwaka ikinga. Ni muri uyo mwanya rero ivyo vyose vyashiye birapfa kubarasa akabarasa ku maguru. Imana yakinze bakomeretse bibabaje nk'uko ababibonye babandanya babivuga ngo uretse ko uwo mupolisi batashoboye kumenya izina ryiwe canke inimero z'akazi nabo yarashe bamaze umwanya utari muto bacicaye aho barasiwe kwibarabara imbere yuko uburongoye igipolisi muri ako karere ahashika. Umupolisi ntitwashoboye kumenya izina ryiwe canke matrikire yiwe nta intervention n'imwe yari bwahabe bari basigamye ngaho babona hari ikintu coba kiriko kirategurwa co kubajana kwa muganga gusa mwitege n'abandi bapolisi benshi haciye bahashika bakaguma birukana abantu. Abanyagihugu babonye ivyabaye basaba ko uwo mupolisi yoshikanwa imbere y'ubutungane intahe nayo igakora hakurikijwe amategeko. Umwe mu bunguruza abantu bakoresheje amakinga yarashwe urusasu rwo mu kuguru kw'ibubamfu arakomereka cane. Yarashwe n'umupolisi yaracunze ikimenyetso cerekana ko amakinga amapikipiki na tukutuku bitemewe ko biharengana. Ababonye igihe uwo mupolisi yarasa uwo munyagihugu aho bita kwa komine mu Ngagara bavuga ko yarayahagaritse ikinga ryiwe hafi y'ico kimenyetso benshi bita icapa. Ubushiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano rubicishije ku rubuga rwa Twitter bamenyesheje ko uwo munyagihugu yarashwe n'urusasu rw'icaduka bita balle perdue mu Gifaransa. Bongera bamenyesha ko uwo mupolisi yarashe uwo muntu yafashwe kugira agirwe ko amatohoza.
abari begereye aho uwo agendesha ikinga yarasiwe bavuga ko uwo wamurashe yabikoze nkana atari urusasu yadukije bita balle perdue nk'uko bivugwa n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure bari bamaze amezi 3 arenga mu seruko bwa Kongo kuva mu mpera z'indwi iheze baratanguye gusubirizwa n'abandi. Abagiye kubasubirira bakaba bakuwe mu makambi y'111, 112 n'212 yarasanzwe yararungitse abasirikare muri ico gikorwa hamwe n'imbonerakure zegeranijwe mu bice bitandukanye. Iyo nkuru twayiteguriwe na Josephine Jones Nkunzimana. Abo basirikare bahora mu gihugu ca Kongo abambere mu bagombowe batanguye gushika mu Burundi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze kuwa 8 ndamukiza 2022 ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere uheze abari bamaze gushika bose babanje guhabwa amategeko yo kuja kwimosha bakisukura imbere yuko bajanwa ahari hategekanijwe ibirori vyo kubakira vyari vyateguriwe mu ikambi 112 yo mu Cibitoke. Bose hamwe bangana 300 bakaba bahora ku birindiro bikomakomeye bitatu nk'uko amakuru atangwa na bamwe muri abo basirikare bagombowe abivuga. Icambere kiri ku mitumba miremire bita Oplato yo muri Kivu yo mu bumanuko aho baba bari kumwe n'abagwanyi b'uwita Nyamusaraba wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Icya kabiri kiri aho bita kuri B10 abasirikare n'imbonerakure baba bari kumwe n'abagwanyi baba mayimayi barongowe n'uwitwa Kitangara. Ikirindiro ca gatatu kiri ahitwa ku Mukaratusi mu kiga ca Rusizi. Ayo makuru abandanya avuga ko Lieutenant Colonel Nyandwi yahora arongoye ivyo birindiro byose ubu ariko aravurirwa muri bimwe mu bitaro byo mu gisagara ca Bujumbura ariko icagwaye kikaba kitaramenyekana. Muri iki gihe akaba yasubirijwe na Lieutenant Colonel Desire niya bose arongoye ikambi y'112 bita ikambi ya Cibitoke. Baba abagombowe canke abagomboye benshi bava mu makambi ya bataillon police militaire irongowe na Lieutenant Colonel Ildefonse Baranyikwa, ikambi y'111 irongowe na Lieutenant Colonel Jean Bosco Mbonyigeze, ikambi y'112 irongowe na Lieutenant Colonel Desire Niyabose hamwe n'ikambi y'212 irongowe na Lieutenant Colonel Nyandwi. N'aba bagomboye bavuye muri ayo makambi nyene. Igisirikare cy'u Burundi kirahakana ko atabasirikare bafise ku butaka bw'igihugu ca Kongo ariko bakavuga ko bafitaniye amasezerano n'ico gihugu yo kwivunira umwansi hamwe. Arakoze Josephine Jones Nkunzimana. Urwego rwa gisirikare bita FRAD ruzoba rurimwo abasirikare bita reserviste mu Gifaransa gwaraye gwemejwe n'inama nshinga amateka y'u Burundi. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi niwe yasiguye iyo nteguro y'itegeko imbere y'abashinga amateka kuri uno wa mbere. Alain Tribert Mutabazi yasiguye ko urwo rwego ruzoba rugizwe n'abasirikare bamaze imyaka 2 gusa bakukurutse bakazoba bajejwe kwivuna umwasi iyo bikenewe ko igihugu kibikorako. Alain Tribert Mutabazi: abo twitanga les réservistes aribo bagize urwego rwa reserve mu basirikare nuko ari abasirikare bakukurutse mugabo bahaye inyuma ya prolongation y'umwaka umwe baciye bahagwa imyaka 2 yo gushobora gukorera mu rwego rw'isirikare ahanini bakora ibikorwa bijanye n'iterambere ry'igihugu hamwe n'ibikorwa by'inyigisho zo gukunda igihugu mugabo bashobora no gutumwako mu gihe cy'intambara bagakora nk'abandi basirikare basanzwe. Baba bameze rero nk'abantu bakiri abasirikare ko bakiri kuri commandement mugabo bakukurutse ko iyo myaka ibarega batogoma bagwana nk'abandi cyane baje mu operation ariko umwana n'umwanya bashobora nabo kwikorako. Ngirango rero banatandukanye nawe twita abansiye kombata canye abademobilize. Shovino Mugwengezo umunyamabanga mukuru w'urunani ruhurikiyemwo imigambwe imwe itavuga rumwe n'ubutegetsi Sefor ahusha abona ko gushiraho ugo rwego rushasha atakindi bigamije atari uguhimbonera ku rubasha bwo gukora ibikorwa vya gisirikare ku mugaragaro. Abona ko ico gisirikare gishasha kizoba kije gutoteza no gukorera mabi atandukanye atacamira abo bose badashigikiye intwaro ya CNDD-FDD. Abantu rero ngo bakwiye kuhagabira. Reka dutege amatwi Shovino Mugwengezo. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burashaka gushiraho umugambi kubera abantu bamaze iminsi bagira bati hari imbonerakure zigisirije iwacu, imbonerakure zama ziri mu myimenyerezo, imbonerakure kuva ubutegetsi bwa CNDD-FDD
bushikira ubutegetsi ahubwo arizo zakoze cyane gusumba inzego zibijejwe arizo z'igisoda n'igipolisi. Ati rero kubera abatavuga rumwe natwe baciye baboneraho kugira berekane ko imbonerakure ziriko ziraja mu kibanza c'inzego zemewe n'amategeko. Ati imbonerakure ntizemewe n'amategeko, noneho rero eka dutegure ingene imbonerakure zizokwinjira mu nzego. Gutyo rero abamaze imyaka bariko barasemerera badoma ku rutoki ku bitameze neza biranga imbonerakure, noneho ntibazi baronke icyo bavuga tubazivye kuko zizoba zironse urwego zikoreramwo rwemewe n'amategeko. Mumenye ko ico kintu iyo programme atakindi igamije atari gusubira guhekura Uburundi n'abarundi, kuko izo mbonerakure zizoba zironse akanya ko gukora neza ataco zinona, ko gukora neza ikibi zicemanga. Urumva rero iryo tegeko canke uwo mugambi mushasha ni umugambi ugamije ikibi kibishe, ikibi ngira abarundi batazopfa bibagiye, ikibi ku murindi ndiko ndabona ibintu biriko biraja ko kizohitana abantu benshi ku rugero abantu batitega. Ni ya ngendo, ni ya ntumbero ya CNDD-FDD yuko kuva bari ku butegetsi babona ko batazobumva ko. Muri ico gihe rero ni ugushiraho ishoboka byose kugira intwaro ya CNDD-FDD ikomezwe irambe ku ngoma atacamira.